igiciro kinini ku binyerekeye abandi hano muri mwebwe kandi nabona no gushimira abarongozi akazi hano ku butumire twaronse bwo gushika kugira ngo turonke kuri muri komurarongo hariya turi ni mu Bubirigi kuko nabivuze kuri bamwe turi kumwe n'abarundi hafi bonyene ariko navyo ni vyiza ndi hano kandi barantumanye intasho iri mu Bakorinto b'igice cya 15 ku 58 aravuga ngo nuko bene data nkunda mukomere ndimunyiganyige murushiriza iminsi yose gukora ibikorwa by'umwami wacu kuko muzi yuko uburuhe bwanyu atari ubwo busa mu mwami hari iruhande y'ivyo ndanezerewe rwose umwe yavuze ngo abirabura n'abanezerwa ntibiboneka nabo kandi ari mu mahanga arabiduhora ariko bikwiye kuboneka nanone umuntu atweza yatwenga rero je ndiko natwenga bivuga ngo ndanezerewe cyane kuko nipfuje kuba hano nari ndabibwira umwungere wacu hano vyahuriranye nagomba kuza hano kuko nize hano ndahava muri 80 ngiye muri kaminuza niga iby'ubuganga kuko mwavyumvise rero ndahariya nonsavye ndaro mu Bubirigi numvise nipfuje kuba aha mu rusengero rwo ngaha urwakira ngo nsubire mbone hahandi habera amarira hahandi habera umunezero hahandi habera kuzura muhemu yera hahandi twaririmbira numva ndabikumbuye numva kandi ndakumbuye muri salle de réunion harya ya kera kuko naho ku mugoroba twahasengera ivyo twaharonkeye rero nagomba kubamenyesha yuko nibyo bimbeshejeho uno munsi nk'umupenikoti mwe muri mwebwe rero ndabishimira Imana ko vyahuriranye nanone hari gikorane nk'iki rero Imana ishimwe rwose kandi mpezagirira abatama bacu ko nawe naripfuza kubabona aba batwigishije ijambo ry'Imana muri ico gihe abo twagendeye hirya no hino muri ico gihe n'abari umuntu banje nzi neza ko bari mu hano badukurikiye ubabazizo bashengero canke abakozi b'Imana ivyo biri mu bimbimbara rwose kubabona kuko birafasha hanyuma rero kuko numvise ko ari umwanya mutonya ego nari kuvuga ndi iri shengero ryacu ryatanguye mu mwaka wa 2006 bivuye kuko abakristo bari hariya babisavye baraheza barabisaba ndanga cyo gihe nari umudiyakoni barabisaba ndanga kuko sinari hafi y'Iburusera aho turi ndavuga ndi sishobora kumupastori ngo ndavyihe bati nivyo ukora kuko twasengera igihugu ico gihe atari ko ivyo ukora nubwo duhura bisa nivyo umupastori nigwa y'ibyo bango nabyo mfise rero nimusenge n'Imana yabishaka bizoba hanyuma Imana yarabishatse abakuru b'ishengero barabizi na cyane uyuye kuko wavuye yansengera mu buryo butangaje nanone numwe yamwigishije mu myaka ya kera ibyo navyo byambereye igitangaza kandi bitunezera twese rero ego bigora birasanzwe nivyo ariko nanone numvise mfise ivyizigiro kumva uyu mupastori avuye ngaha yemera ko hari ibigora ko kandi niyo amugomba guhamagagwa atagomba kuja mu ijuru ivyo navyo ni vyiza kumenya ko bibaho kuko hari igihe abapastori twibaza ngo bobo vyose byarakwiye ariko numvise nezagiwe kuko yaba Paulo n'abandi dusoma mu ijambo ry'Imana hari igihe bemera batari bitunanira ico gihe bagaca biyambaza uyu twumvise Yesu Kristo umwana w'Imana nzima bere data nagira mbaganire gatonya mu nyemerere naho biruko mu kwezi kwa gatandatu Imana yangiriye neza
ndanezerwa cyane kuko yanyibukije kandi twibutsa mu ishengero ryacu iduha ibibazo bitari bike. Mbega wewe aho uri kurakorera Imana, woba uri gukorera Imana mu kuri nguko Imana yo mu ijuru igomba? Icyo kibazo twakimaranye iminsi tugisengera ko wese yiraba kw'ivyo ariko arakora, aha ahagaze mu byo ariko arakora, ko ariko akora nguko Imana igomba, nguko ijambo ry'Imana rigomba ribivuga. Kandi mu gihe umuntu yoba araho atagikorwa c'Imana afise, twakijijwe kugira ngo dukorere Imana, navyo utagifise tubonane ayemere arondera abazi Imana, asaba Imana ko akwiye gukorera Imana. Ariko ico ukora cyose ugikore nk'uko Imana igomba. Kumwe Imana yabwira Moise ari hariya kuri cage wa musozi ati raba ibi uzokora bizoba bisa ninkwerekera kuri uyu musozi. Ikigira kabiri twabonye canke Imana yangiriye ko karendeye gusengera famiye zacu n'abana bacu. Sinzi ko mwebwe mufise ingorane z'abana, ariko ndivyo ntangaza ibihe bigenda bihindagurika. Turasengera amafamiye yacu n'abana bacu. Icyanyuma cyabaye cyo kwevangeliza, ni koko turaba hamwe tukanezerwa, abapentekote tukaneze, tugasaba ngo twuzure mwemuye, tukinezererwa turi hamwe. Ariko hari abandi bari ruhande dukwiye kubwira, twabwiwe yuko rero dukwiye kugira iyi ntambuko, nitunezerwa gusa ko turi kumwe, ariko ko turabona abandi atari n'abarundi gusa n'abandi. Abantu bari umwanya ariko ko mwabumpaye nkaba ndazogaruka vuba, reka mvuge ibindi. Hanyuma muri aya mayinga abiri, muranyihanganira pazi ndaheza ni muri aya mayinga abiri navyo vyabaye igitangaza nshitse ngaha, ndavuga Imana ni nziza. Twahawe ijambo ryo kuvuga ngo iri sengesho rya data wa twese uri mu ijuru. Abo ndiko ndabwira barabizi. Yesu Kristo ahabwa icubahiro, n'Imana yacu ahabwa icubahiro. Twarimaze ko amayinga abiri. Mu guheza rero ndiko ndumva ivyo byose biriko biravugwa hano, numvise abakozi b'Imana bagiye bakurakurana, narageze ahantu nkabaraba gusa mu maso nkabura ico mvuga. Ndasubira ndumva ndi icompa, nkasubira nkamenya ubumwami wacu Yesu Kristo. Ivyo numvise ndabifitiye ko icifuzo, nicompa ngamenya uwo Yesu Kristo ukundi. Bene data, twarakijijwe, bamwe bari gushima ko baca baja mu bwami bwo mu ijuru, ariko Imana yaduhaye imyaka yose ngo tubeho turi hano ku isi, hari bigorana, hari ukugwa. Petero umunsi umwe Yesu arabaza mu ishengero, Yesu arababaza abigishwa biwe ati mwumva aho hanze wagita ngo ninde? Murazi inyishu batanze. Arabahindukirira ati mweho. Petero yabwishuye Yesu ati uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Sidarisigura ko ariko icompa nkasubira ngongera nkabona uwo Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu yacamubwira ngo urumuhirwe, kuko ivyo oye bitavuye mu bwenge bwawe canke mu bandi bigisha. Ivyo birasomwa mu gice ca Matayo 16 sinzi nasoma. Aramubwira ngo urumuhirwe, kuko ivyo oye atari umuntu w'inyama n'amaraso abiguhishuriye, ariko ko ari data Imana ibihishuye. Bene data, ndumva nasaba Imana ngo Imana yo mu ijuru ingira umuhirwe, isubire kumijurira ubu Yesu Kristo twahawe, uyu dukwiye kugendana nawe mu bigoye no mu vyoroshe. Ndabikwipfuriza nawe mwene data ko umuhirwe mu kugendana n'uyu mwami wacu Yesu Kristo. Imana ibambezagirire. Amen.